Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Bufaransa mukuru abagendera ku matwara akaze iburyo muri politike Marine Le Pen yahamijwe icyaha cyo kunyereza amafaranga y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi. Abakora akazi ko gutembereza abantu mu mato mu kiyaga cya Kivu baravuga ko ubushabitsi bwabo butarafata imbaraga nk'izo bwari bufite mbere y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zifata umujyi wa Goma. Abanyazimbabwe muri rusange bagomye mu rugo uyu munsi. Kuri uyu munsi hateganijwe imyigaragambyo yo gusaba ko Perezida Emmerson Mnangagwa yegura. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese kaze muri amakuru yo kuri uyu wa mbere turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Marine Le Pen yabujije kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa mu myaka 2 iri imbere. Amatora yiteze kuzotsinda. Abacamanza basanze iyo ndongozi y'imigambwe igendera ku matwara akaza hamwe ku vya kera yagirwa n'icaha cyo kunyuruza amahera y'ishira hamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya, bamubuza kuzokwitoreza ikibanza c'uburongozi muri leta mu kiringo c'imyaka 5. Sentare yamuciriye igihano c'imyaka 4 y'igifungo, igice cayo akazokimara hanze y'ibohero inyuma yo gusanga yagirwa n'icaha cyo gukoresha uburyo buhabwa abashinga amateka b'Uburaya akabukoresha ibikorwa by'umugambwe wiwe. Mu majambo yavuze ari hanze ya sentare, umushingwamanza w'inama nshinga amateka y'Uburaya Patrick Maisonneuve yavuze ko urwo rubanza gwerekana ko abagiriwe n'icaha bari baranse kwemera ko hari kibi bakoze. Pendant les 3 mois d'audience que nous avons eu, muri aya mezi atatu urubanza rwamaze hagumye haba guhakana ibyabaye byose muri iyo myaka, kandi nta nkeka mfise z'uko sentare yafatiye kuri uko guhakana ikavuga iti ko rero muhakana byose. Nibaza ko bishoboka ko icaha cyo kongera gukorwa, none reka nongere ko igihano cyo kudashobora kwitoza. sur la peine complémentaire d'inéligibilité. Hagataho abanyapolitike b'uruhande ruhagaze ku vya kera hamwe n'abashira imbere gukunda igihugu bo mu Bufaransa bahurikiye hamwe mu kwiyamiriza urubanza rwaciwe n'iyo sentare. Umukuru w'umugambwe wa Le Pen, Jordan Bardella, yavuze ko demokrasi yishwe mu gihe umushinga amateka azwi cyane agendera ku matwara yo hagati Eric Ciotti yisaba abacamanza ko arakagwi ka politike karengeje urugero. Abandi banyapolitike y'Uburaya bagendera ku matwara y'uburyakaze nabo nyene baseruye ishavu nk'iryo nka Santiago Abascal wo mu mugambwe wa Vox wo muri Espagne, ashimika kuvyo yise ijwi ry'abanyagihugu litazozimanganywa. Nayo umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko urwo rubanza gwerekanye ingene amategeko ya demokrasi ariko arahunyangwa Iburaya hose. Imigwi itabara bari mu kaga iri kwirahangana n'amahano aguma yiyongera muri Myanmar inyuma ya nyamugigima ikomeye yabaye kuwa gatanu. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara OMS rivuga ko ibitaro birenga 200 vyasambutse canke vyononekaye. Akagwi ka gisirikare kari ku butegetsi muri Myanmar kavuga ko ubu abantu barenga 2,000 vyamenyekanye ko bapfuye, ibiharuro byitezwe ko biza kuduga cane. Utwigoro two gufasha twabangamiwe no kononekara kw'amabarabara, ibiraro n'inzira za gari ya moshi, gucikagurika k'umuyaga nkuba n'uburyo bwo guhanahana amakuru butizewe. Umuntu umwe yarokotse nyamugigima mu gisagara ca Mandalay atashase ko umwirondoro wiwe umenyekana, yavuze ingene yarokose munsi y'inzu y'uburiro yiwe yabomotse. Nari naheze mu binonko by'amazu yasenyutse, nari nafatiwe mu mayunguyungu kandi n'ikiganza cyanjye cyari cyacitse. Byafashe amasaha menshi kugira ngo abatabazi bankuremo kuko ukuboko kwanjye kwari kwafatiwe mu binonko. Hanyuma rero ibintu bitangira kungwaho igihe neza navagamo. Nagize amahirwe kuba nkiri muzima. Hagataho amakuru ava muri Myanmar avuga ko ingabo za leta zagavye ibitero ku migwi y'abagwanye mu karere kagizwe ko ingaruka cane na nyamugigima. Umuvugizi w'ingabo za People's Defense Forces uhanganye n'akagwi ka gisirikare kari ku butegetsi avuga ko zarashwe n'inkurikirane zitanu z'imiduga y'ingabo mu karere ka Sangeng.
onu yasavye ko intambara ihagarara kugira ngo imfashanyo ishobore gutangwa. Igisirikare ca Myanmar ko kiragwanya imigwi y'abagwanyi n'imiryango y'amoko mu gihugu cose. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Uburusiya bwashatse korosha amajambo ya Perezida Trump yavuze mu mpera z'indwi ko ashavuriye Vladimir Putin inyuma yahaneguye ubwizigirwa bwa Perezida Zelensky. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko amwe mu matangazo ya Trump atari amajambo yivugiye ubwiwe, yongera ko Perezida Putin aciteguriye kuganira na Trump. Kandi mu kuvuguriza umukuru w'igihugu ca Amerika, Bwana Peskov yavuze ko atamigambi hari yo guhamagarana hagati y'abo barongozi babiri muri iyi ndwi. Umukuru w'igisata ca BBC c'ururimi rw'ikirusiya yavuze ko ari nk'inyishu ya politike ivuye muri Kremlin. Agaciro k'imigabane k'ibigo vyinshi mu masoko y'imari muri Amerika kabandanyije kugabanuka mu gihe Perezida Trump afise umugambi wo gutangaza yandi makori ku munsi wa gatatu. Iryo gabanuka ku isoko rya Wall Street ryakurikiye ivyabaye ku masoko yo muri Aziya n'Iburaya mu gihe abashoramari bahagaritswe umutima n'imigambi ya Bwana Trump yo kuduza makori ku bicuruzwa biva hanze, batinya ko bizogira ingaruka ku butunzi bw'isi yose. Ndavuga ko amakori azokingira ubuzi bw'abanyamerika, ariko mu gihe gito ashobora guteza kuduga kw'ibiciro na cane cane ibindi bihugu n'ivyihora. Umushikiranganje wa mbere wa Pologne Donald Tusk yahanuye Bwana Trump ko gukorana ari vyiza kuruta guhangana. Jacques.